guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé NIYUHIRE. Kusa 11 z'ameneza ngaha muri studio zacu cutira makunze muri ko rutega abiri mbaje kuramutsa no ngana bekaze mano Amakuru mukurikira muciye kubunga ngurukana umenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu B ingingo nkuru zigiza n'amakuru nazo akaba ari zikurikira. Abanyapolitike bimwe ibipapuro vy'inzira kubera ari impunzi ngo bategezwa kwitura ishamwe mpuzamakungu ASR insiguro zitangwa na leta y'u Burundi ariko zigakanwa na bamwe mu bimwe izo mpapuro bahakana ko atari impunzi. Mwana makuru mwaza kubikurikira. Uruhege rwo gufata abanywanyi umugambwe SNL hirya no hino mu gihugu na cyane hamaze iminsi havugwa imigwi bitwaje ibigwanisho rurabandanya na jene twabiteguye mu kigabane turiho cyo kuri 2025 Ruhuhuma uno mwaka RPA ibashikana ikigari ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho tuganya n'umurundi yiyunganije akafise akabare mwebwe ivyuma ni MSTV niyungeko gufata amasanamu nawe ni engineer Egide Mwemero kazi. Mukomeje kuyabwira mu ntango z'amakuru igifungu kiracaye cinshi ku mugwi w'abantu bivuga ko ari bo bagize imisi batera amakomine amwamwe y'intara ya Bujumbura. Ico bikoze abenshi mu bafashwe bakwirwa kuba bari mu bateye bahavuye bicwa n'imbonerakure. Iruhande y'ivyo muri ako karere kagize imisi karangwamo amasasu abanywanyi b'umugambwe SNL babandanya gufatwa ku bwinshi idonido na Bartel Kwizera. Umugwi w'inkozi z'ikibi niko Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yise umugwi w'abantu bitwaje inkoho ugize imisi uvugwa kuri kuhungabanya umutekano mu makomine y'intara ya Bujumbura. Avuga ko inzego z'umutekano zishemwe 22 hafatwa batandatu. Hariho inkozi z'ikibi 22 zari muri ako kagwi zahasize ubuzima. Harimwo n'umwigisha wo kuri ishure ryisumbuye rya Lycée Maranatha ari nawe yasa n'urongoye ako kagwi. Hanyuma hariho n'abapolisi babiri bahasize ubuzima bariko baratugerageza gutuza ako kagwi ngo bakingire abanyagihugu hamwe n'abandi bapolisi babiri bakomeretse. Hariho rero n'abashika kuri batandatu muri izo nkozi z'ikibi bafashwe. Ariko abanyagihugu bo mu Nyabiraba bamenyesha ko abafashwe muri uwo mugwi ari benshi kuruta abo bavugwa n'umuvugizi w'igipolisi. Abanyagihugu bavyiboneye bakavuga ko abenshi mu bafashwe bahavuye bakubitwa gushika bacikane. Muri ubwo bubisha imbonerakure nizo zafatiye ya mbere. Abari bakomerekejwe n'amasasu nabo baciye bahohoshwa. Amafoto akwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi abahanzi bemeza ko yafatiwe mu gace kavugiyemwe amasase muri Musenyi komine Nyabiraba yerekana imbonerakure zitwaje ibihiri ziriko zishinyagurira bamwe mu bafashwe zibahonyura ku gakanu. Iruhande y'izo mbonerakure abapolisi baboneka bariko birabira hirya. Abo bantu rero Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ko arabagomba gutoba amatora yimirije. Insiguro nuko nkuko abahinga mu bijanye no kumwe n'ubukozi bw'ikibi bugenda baravuga yuko iyo mu gihugu kanaka hari urubanza ruhambaye abantu bose barasamara bagasamarira urwo rubanza. Hanyuma inkozi z'ikibi nazo zozo zishazica mu ryahumye abo bantu zigasha zikora ububisha butandukanye. Niyo nsiguro rero y'ubu bubisha twagiye turabona murazi ko twimije urubanza ruhambaye rw'amatora. Abanywanyi b'umugambwe SNL bari mu bambere batanguye kwikekwa. Mu makomine yagiye avugwamwo iyo migwi, abo banywanyi ba Gatogwasa bariko barabwa ribi. Bamwe mbere baramaze gufatwa. Mu nzandiko ariko arasohora, Aime Magera avugira Gatogwasa amenyesha ko ari rementanya ryateguwe n'ubutegetsi kugira baronke icotuma bakumira umugambwe SNL mu matora yimirije. Arakoze Walter Kwizera. Abanywanyi umugambwe 18 ba SNL batawe muri yompi kuri uyu uwa mbere mu ntara zibiri arizo Bururi na Kirundo. 11 naho mu ntara ya Matana aho bafashwe nyuma y'igitero cabaye ku mutumba Mahango kuri uyu w'Imana. Abandi ndwi bafashwe ku iteko rya Mustanira komine Ntega mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa mbere batazamibura. Abafashwe muri komine Matana kuri uyu wa mbere bose nabanywanyi harimo n'indongozi z'umugambwe SNL.
abamenyekanye ni Hacimana umukuru w'umutumba Mahango niyo ngabo batazira Giswaswa uwitwa Sergio niyo ngabo Leonidas Ndayizeye Siriyake batazira Muvyiri Paul Bizimungu Norma Bizimana Noeli Niyakire David Niyongabo Manirakiza Bernard Manege Philippe na Mbike Munda Serge abo bose bafungiwe mu kasho ka komine Matana mu ntara ya Bururi bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu mwijoro ryo kuyu wa mbere nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro utwara iperereza mu ntara ya Bururi yaragiye mu gasho asohora abitwa Leonidas batazira Mupfundo Ndayizeye Siriyake batazira Mufyiri hamwe na Nzoyihera arabasinzikariza ubuzima ubu aho bari mu gasho ntibava hasi kuko bavyimbye amaguru n'amaboko abanwanyi b'umugambwe seneri bakabona ko ari totezwa ribandanya abandi banwanyi b'umugambwe seneri indwi barafashwe kuri uyu wa mbere muri komine Ntega bose akaba ari ndongozi z'umugambwe seneri muri komine Ntega uko ari indwi barasinzikarijwe ubuzima na mustanteri w'iyo komine uwitwa Bigirimana Felicien wewe mustanteri yagiye amutwaye ikinga giwe abanwanyi b'umugambwe seneri bafashwe na komiseri wa komine Ntega kw'itegeko rya mustanteri bose bagirizwa kwigisha umugambwe mu mitumba igize iyo komine ubu bakaba bafungiwe mu gashuka komine Ntega uruganda rwa RPA rwarondeye mustanteri wa komine Matana Nduwimana Agate hamwe n'utwara komine Ntega Ngabonziza Philippe ariko telefone zabo zahamagara hakabura uyitaba Arakoze na Bartaza Miburo ubwicanye buriko burakogwa muri kino gihe bwonyura umubabaro n'agahinda barundi batewe n'injyane z'ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza bishikirizwa n'urongo ishirahamwe Fokode Pacifique Ninahazwe avuga ko intumbero ari gutera ubwoba abatavuga rumwe na leta muri kino gihe himirije amatora hari ibimenyetso ku rubuga biriko biratera ubwoba kuko uko dutera twegereza gose ayo matora niko haboneka nk'ibintu bikomeye byo guhonyora agateka kazina muntu n'imvugo ijyanisha abarundi iruhande rero y'ibiri biko biribonekeza muri kino gihe naho hatera havugwa cyane ivy'imigwi iri kwiratera bavuga ko ya imigwi yitwaje ibigwanisho nk'ibi biriko bivugwa muri Bujumbura rira atawuzi yadukana iva atanumwe yemera ko ari we yarungitse abo bagwanyi abo bantu bakarasa kanya gatoyi bakaca bafatwa bose bamaze gufatwa kabone ngene baca bicwa nabi ivyo rero bikaca bikurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi n'ubutumwa buva mu mpande zitandukanye butangaje ku ruhande rumwe wumva abegereye ubutegetsi batera ivyo bintu babishira ku mugambwe umwe mu migambwe bariko barahiganwa kandi biboneka ko bariko baratinya muri uwo mugambwe naho ukabona ko hasohoka inyandiko nazo zivuga ko hariho umugambi uteye ubwoba wo kubambika ibara mu kubashira ko umugwi w'abagwanyi kugira ngo babuze kuja muri ayo matora ico kintu cyo bari kintu kibi cyane hamwe byo bandanya gutyo cyo kongereza igisebe cy'injyane ziri mu Burundi kuva Petero Nkuru nziza yihagiye ikiringo ca gatatu ivyo rero bivuga kandi nongeye ko mu gihugu haboneka ugufatwa umurindi udasanzwe wo gufata abanywanyi b'umugambwe SNL hirya no hino mu gihugu bamwe mu ndongozi zabo mu makomine n'ahandi batera bahunga igihugu canke bakabaho binyegeje hari ivyo bicwa hari imbere n'ababugwa irengero mu mpera z'gwiheze haravuzwe nko muri komine Mubimbi uwafashwe arakubitwa yicirwa mu munyororo ahambwa n'umuryango wiwe batawemereye kujya gushingura ikiziga cy'uwabo ni ibintu rero biteye ubwoba kuko CNDD-FDD yamikeneye icitwazo cy'amatora kugira ngo yo isigure ko ari umugambwe uhagaze kuri demokrasi bafite intwaro yavuye mu banyagihugu bakibagira ko muri demokrasi hadahambaye kuvuga gusa amatora ariko hahambaye ingene ayo matora agenda kuko intwaro zose z'urutugu abategetsi bose batwaza igitugu baratunganya amatora ugasanga ntawe ushobora kuvuga ko aho hantu haba hariho demokrasi. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Turabandanya n'amakuru twateguriye abanyepolitike bari mu gihugu ca Uganda bimwe igipapuro c'inzira ngo bataye mu Burundi ngo ntibakurikije inzira bategerezwa gucamwo byavuzwe n'umwe mu aserukira Burundi mu mahanga iyo nzira akaba kwari ukubanza guca mu ishamwe mpuzamakungu SR rijejwe impunzi kugira ritunganye ivyo gutahuka kwabo ivyo abanyepolitike bakana basigura ko bose atari impunzi ino mutwetegure na Vicris Ninteretse.
mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'iradiyo ry'ijwi rya Amerika kuri wa gatanu Ambassadeur Terence Ntayiraja aserukira Uburundi mu Bubirigi yavuze ku izina ry'u Burundi amenyesha ko abanyepolitike b'abarundi bankiye gutaha ubu bari Kampala mu Buganda ngo vyavuye ku kuba batubahirije ibisabwa ivyo navyo bikaba ari kuja kumenyesha inzego zijejwe gutahana bahunze. Iyo umuntu yahunze akihakana igihugu ciwe hanyuma akaba yasabye impapuro z'ubuhungiro muri bita mu Gifaransa titre de voyage ntushobora kuja kuri ambassade y'ico gihugu cawe muri ico gihugu kuko babazi binyuranije n'amategeko. Nico gituma bakweshe gatoya baca bagenda hariya mu Buganda kubera nova ko bikoze kugira bikore guishwa canke kumbura imwe bita trisheri baca bagenda kuri ambassade y'u Burundi mu Buganda kandi bazi ko bo hacakizwa amategeko. Utimeze ari kugenda gute mu bisanga abantu bene byagombye gutaha baca bisaba hahise igacivugana n'igihugu bavuyemwo n'igihugu barimwo ama bagacara bingende batahukana hisunzwe amategeko. Kuri ivyo bishikirizwa na Terence Ntayiraja Hervé Ndakumana mwe abanyepolitike bankiye gutaha we yishura ko ivyo bisabwa biterekeye abo banyepolitike bose bankiye impapuro z'inzira. Nuko jewe ntari impunzi ya HCR jewe navuye ngaho mu gihugu ndoye ku bikorwa by'akazi muri EAR yarusha mu nyuma hakinda bandanya n'ivyo bikorwa gushika muri mu 2017 gushikaho manda yanje ihera manda iheze njanda numva igihugu nikiramera neza njambanza kuguma hanze jewe sindi impunzi ya HCR je HCR ntinzi nta namwe tugeze duhurira nayo kandi na Pamphile Muderega ntiyigeze abimpunzi ya HCR nawe nyene ivyo ndabizi. Abanyepolitike bakaba maze hafi indwi zibiri barindiriye kuronswa impapuro zo gutaha mu gihugu cabo bakavuga ko bafise icizere ko leta y'u Burundi izo kwikwita gashi ikubahiriza ivy'amategeko abarekurira. Arakoze na Vicris n'interetse mu gitatanyine cha politike abanyepolitike babiri Tasesi Omana na Deo Bizindavyi bo mugambwe MRC Rurinzangemero hamwe na mesha makuru babiri ari wa Misi Karihungu akorera radio y'imico kama hamwe na Artire Kavabushi akorera radio Isanganiro baswa amatelefone yabo ngendanwa n'igipolisi mu ntara ya Gitega ku munsi w'Imana n'ubu ntihazisubizwa. Ivyo bikaba vyabereye mu hotel Le Palmere ahari kwabera inama y'umugambwe MRC Rurinzangemero abamesha makuru bari mu kazi kabo gasanzwe amatelefone yatwawe n'uwitwa Blaise Ngomirakiza umwe mu ndongozi ziperereza mu ntara ya Gitega kumvo z'amatohoza. Iyo nama y'umugambwe MRC Rurinzangemero niyahavuye iba naho uwo mugambwe wari waronse uruhusha rwa buramatari w'intara Gitega guhugira iyo nama. Tabandanya nano makuru abazokwitoza mu matora yimirije batangwe gutanga amadosiye yabo mu mugwi ujeje gutunganya amatora seni mu gatondo kuri uyu wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatanze dosiye yiwe hamwe n'amadosiye y'abazohiganirwa ikibanza cy'abashinga amateka ku izina ry'umugambwe CNDD-FDD abazokwitoza mu matora ya mbere harimwo ay'umukuru w'igihugu bafise gushika ku wa gatanu ntwarane ngo bazobe batanze ibisabwa byose muri seni kwitoza matora y'abashinga amateka nabo bahawe ikiringo kizohera kuwa 10 intwarane. Humura Burundi. Mu gisata c'intwari bereye naho bamwe mu bigisha bo mu ntara zitandukanye z'igihugu barashima ko ivy'umugwe w'igihugu jeje hagati y'akazi na muntu wari basavye vyo kutabakata buri kwezi amafaranga 500 y'urunani kosesona ku mishahara yabo hamwe vyashizwe mu ngiro. Abarongo ya masendika abiri yiyamirije iyo ngingo bagasaba umugwi CNDH kwama ufasha mu kunywanisha impande zifitaniye amatati idonido na Emmanuel Niyungeko. Bamwe mu bigisha bavuganye na RPA bo mu ntara za Kayanza Gitega na Rutana bavuga ko atamafaranga bakaswe ku mishahara yabo y'ukwezi kwa nzero nkuko byari vyasabwe n'urunani kosesona ruhurikiyemwo amasendikindwi y'abigisha. Ivyo rero bagakeka ko byo bavyavuye ku itangazo ryasohowe mu kwezi kwa nzero nyene guheze n'umugwi CNDH aho wasaba ugo runani guhagarika ingingo yo gukata amafaranga 500 ku kwezi kandi kuri buri mwigisha. Mu nsiguro zatanzwe na Sixte Vinyini Muraba harongoye CNDH harimwo ko atanu afise uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umukozi atagishijwe inama. CNDH yasaba ko runani kosesona gobangira kugira bipfuza kuzoza baraterera ayo mafaranga 500 vyavugwa ko agenewe ikigega cyo gufashanya bobanza kwandika bavyisabira ariko ntibibe ingingo ya gahotoro. Amasendika abiri Sepedike na CGPB niyo yasohoye inzandiko yiyamiriza iryo katwa ry'amafaranga. Antoine Manuma arongoye sendika CGPB ku rwego rw'igihugu yanapfunzwe azira ico yitire mentanya nawe nyene arashi
barashima igikorwa c'umugwi CNIDH. Twebwe twarashimye cyane ingingo zafashwe na CNIDH kurikirana ivy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi. Ingingo ikaba yafashwe kugira ngo bishobore gufungurwa kubera irementanya ryakozwe ayo masendika urikiye mu rurani konsesona. Ubwo rwego nyene rwarahavuye rutanga n'impanuro ku mpande zose mu vy'ukuri kugira ngo abantu babane neza bakubahana na cyane cyane agakurikiza amategeko akamenya yuko umushahara w'umukozi ari ntagorwako igihe wenyene atabitangiye uruhusha. Ico rero ni ikintu gihambaye cyane. Antoine Manuma arongoye sendika CGPB agasaba mu CNIDH gufasha mu ntumbero yo gutorera umuti ibindi bibazo bikiri hagati y'izo mpande zibiri. Urwego rujejwe agateka kazi na muntu mu gihugu CNIDH rwarerekanye ko atagwari gwegamiye. Tukifuza yuko no ku bindi bibazo tuba twumvikana ko nayo masendika nk'ibijanye na Fondation Ruhuhuma ubwo rwego nyene goheza rukatuja hagati kuko n'ubu ntibiratorerwa inyishu. Mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyesha makuru kuwa 2026 Kigarama umwaka uheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yari yasavye ko ayo mafaranga 500 urunani konsesona goyakata ku banywanyi bago gusa. Arakoze na Emmanuel Niyungeko muco gitatanyene c'intwari bereye umuryango kwa Rouge umesha yuko yutanze ifashanyo ku banyagihugu bahuye nibiza isigira abanyamuryango bahegereye naho baheza bagakora igikorwa cyo kwitanga iyo bishitse ikanyuruzwa naho umunyamuryango yabikoze araheza agakugwa mu mabanga byavuzwe na Desire Bundore arongwe gisata gitunganya ibijanye nibiza muri shamwe kwa Rouge ni nyuma yaho Amerikaniye ko hari ifashanyo yanyuruje kwigenekerezo rya 15 Ruhuhuma uno mwaka y'abanyagihugu bo muri commune Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura kurikira Desire Bundore arongo gisata cyo gutunganya ibijanye nibiza mu ishamwe kwa Rouge. Ubwa mbere na mbere hoho mu Kirundi byazi yuko ntugira ngo ugiye gukamira inyana nteza ngo ugaruke uyibogoze uyanyweko. Abo banyamuryango iyo hateye amasanganya nkayo nibo babona abababaye gusumba abandi nibo bagira ibiharuro hanyuma bacegeranya uburyo bwo kugira babarasaneko. Uyu munsi twatanze n'igikarato kiba kiri hamwe kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ibikoresho byo mu gikoni hari ibyo kwifuka hari amasabuni hariho udupira tuba turimo harimo akaradiyo harimo n'agasitimu tubitanga biri hamwe tugaheza tukabishikiriza twahaye imiryango 200 turaheza turasezera turagenda ivyakurikiye ntabyo tu urazi ko twigeze gutanga ibintu by'amakaye y'abana mu nyuma tuvuyeyo abantu bagatura kinima ngo nibagabure n'abasigaye ku mitumba hari ibintu bisigara hari muri communauté kidashobora kumenya vraiment nibaza byayo nico yuko ari bishobora kuba byarabereye ico gihe rero niba ari ijwi niba ari inde muheza mukatubwira tugaho tugeza turaheza natwe tugakurikirana tukavuga tuti uyu munyamuryango yaraduhemukiye ico gihe abahemutse gose urumva ko abatayibanga ico gihe araheza agakumirwa kuko urumva aba yateye akarangamutima yaheza agakumirwa kandi n'inzego ibijejwe ari urwego rwa igisata remezo ku mutumba cyangwa muri quartier zo bakumini bagaheza bakabimenya yuko atazosubira kugira icyatumwe ari amategeko abagenga baheza bagahano abo nta nimba tubaha abo inzego zirazi kubacinjuye. Desire Bundore akaba yakuwe na mugenzi wacu Innocent Valente Sengira nkabo iganiro muri Burundi murekurika muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI mu igabane turiho uco kuri uno wa 15 Ruhuhuma umwaka wa 2020 RPA ibashikana ikigali ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho tuganira n'umurundi yungunganije ubakafise akabare ico gikorwa yatanguye haraheze imyaka irenga 3 umutumire wacu aratubwira ngene ico gikorwa cagiye kiratera kije imbere igabane turiho cyo kuno wa kabiri mugamwishikirizwa na Marie Ange irakoze turiho ni kiganiro gicaye cyo no hino ukifuza rundi zibayeho mu bihugu bahungiye turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikigabane turiho kituyagira ubuzima bw'abarundi bahunze. Kuri uno wa kabiri tuza kuyaga n'umurundi yahungiye mu gisagara ca Kigali ni mu karere ka Kicukiro afisa kabari. Kuva mu mwaka wa 2015
habaye ibihe bigoye mu gihugu c'u Burundi abarundi batari bake barahunze bava mu gihugu cabo c'amavukiro baja mu bihugu bihana imbibi aho bamaze hafi imyaka ishika kuri 5 bariyungunganije kugira bashobore kubaho naho usanga biba bitoroshe uyu murundi atashimye kuvuga izina ryiwe yaganiriye na RPA atuyagira ingene yashitse mu gihugu c'u Rwanda ingene yiyungunganije agashobora gushinga kabare mbega mu myaka irenga 5 atanguye uwo mwuga wo kudandaza inzoga n'ibiribwa mu kabare yo bamaze kunguka iki nizihe ntambamye amaze guhura nazo muri ako kazi kiwe Nakaye kamo yotera abandi barundi bahunze ngivyo bimwe mu bibazo tugiye guca ijya nino muri kino kigabane kuri mikro muri kumwe na Marie Ange Irakoze ni musangwe ikaze RPA nico ryanje ryatwese RPA nico ry'Abanyagihugu RPA Aha turi neza na neza igikondo aho benshi bazi nk'akabare ka bar nyenyeri uduze gato ushika aho bita kuri Rion do Gikondo ku metero 200 harakabare benshi bakunze kwita ku barundi uyu murundi twahasanze aratubwira ryari yashitse mu gihugu c'u Rwanda kimuhaye indaro nuko yatanguye uwo mwuga wiwe Nashitse Kigali mu 2016 mu ntango z'ukwa mbere je nkishika nashikira Kigali nshikira Kakira mugabo nyuma y'amezi nka 9 narimuse nza kubanga Gikondo mu Gikondo turahamaze imyaka 3 irenga ko gatoyi amezi mbega iki gikorwa mwatanguye cyo gukora akazi ko mu kabare mwagitanguye ryari byabaje mu gute iki gikorwa no gutangura twari 5 muri ico gihe hari umuntu yareka dufasha kugira ngo dushobore kwiyunganya ubuzima nk'uko muzi umuhini mushasha Teramabavu byagiye biratugora mu ntango cyane gose kuburyo basa n'abadebukiwe mugabo umuntu reka dufasha yagumye adufata mu mugongo kuko yasi kuduheba bamwe bagiye baravamo bukebuke bivanye n'indi mirimo itandukanye bagiye barajamo abo bandi mwahora mukorana mwese mwarabarundi twese twarabarundi none mu nyuma bo bagiye mu bundi buzi butandukanye canke bagumye nabo nyene bakora ivyo by'ubare ariko baje gukorera handi bamwe bagiye mu buzi butandukanye abandi babanda amashuri je muri ico gihe nagumije ko ndakora kuko ibyagorana naza mbona aho byagwaniye amenya ingene nza ndabikosora bukebuke ariho kushira n'izisaha ubunye sigandije nyene mugabo ndafise abandi bakozi dukorana kugira ngo nabo nyene baze bariyungunganya harimo abandi b'abarundi nka 2 n'undi umwe w'umunyarwanda mbega yiyumviriye gute gukora ibijanye n'akabari Jewe icyo cyumviro cyo gukora akabare mu kucyumvira narabona nk'ahandi hantu usanzwe ntaramira ndi kumwe n'abagenzi nabona ko inzoga kenshi atari umugenzi wazinywa uwo ari we wese ashaka kuzinywa niho naciye mvuga nti reka ngerageze iyi proje ndabe ko hari icyo yonsahiriza mu buzima bwanje bwa misi yose ukiri Burundi n'ibyo wakora canke wabitanguriye ngaho oya nkiri Burundi sivyo nakora natangiye kuvyumvira ngeze no ko umuntu yadufashije yatwajije imishinga twakora ndavye kuntu izindi business zigenda ico cyumviro canje mu bwambere ngana nazo misi ndashimvira uyu murundi arashimira umuntu yitanze akamuha umutahe wo gutangura gukora kandi n'ubu akaba akimukurikirana iyo bimugoye akamufasha niba atari banga umutahe mwakuye ibyo bibanga na gato kuko iyo umuntu akugiriye neza uramurata ni umuntu umugira neza yaduhaye umutahe turiyunganganya kugira ngo dushobore kubaho uwo muntu sinamuvuga izina kuko ntayo musabye muga ico nzi cyo ni umuntu w'umugira neza asanzwe afasha abantu atari bake sishyira hamwe mugabo wengira ngo afise wa mutima w'urukundo kuko yabamanye kera yabitanguye nawe nyene kuva kiri Burundi yarafasha abantu atari bake hama no ngaha mu Rwanda yaradufashije ni umuntu w'umugira neza cyane gose kandi nkaba mboneye akajya kumushimira mu byimva mutima gushika n'izi saha uwo mutima kwufise mu bubare butandukanye benshi badandaza inzoga bagashiramwo inyama zokeje eka bagakora n'ibindi bitandukanye uyu murundi nawe hari ivyo asanzwe akora muri ako kabare kiwe
none mbega ahamara akabare kanyu mukora gute? Hari akabare usanga bacuruza inzoga gusa, harandi usanga bafise n'ibintu vy'ivyo kurya, mwebwe mukora gute? Mukora byose canke mukora bimwe? Twebwe tubikora byose, mugabo muri kote y'ivyo kurya ntibikomeye cyane ko bisaba uburyo bwinshi, ubwo buryo nanje akaba narabushikako, mugabo mu bwo mfise ndagerageza ku buryo nk'umuntu yifuza nk'agabrochette atokabura, mugabo atari bimwe bikomakomeye nka bimwe twe tumenyereye Burundi nka za ragu, za jare n'amafi, ivyo nye ubwo rwego sindabushikako, mugabo ndifuza ko mu misi imbere bizagenda neza. None ko numva ari akabare k'abarundi, kandi kenshi mu kabare k'abarundi haba hariho itandukaniro ry'ubundi bubare tumenyereye kubona hano i Kigali canke ngaha mu Rwanda. Mwebwe hari igihe muronka uburobe murashaka kudutumira nk'abantu ba hafi muronse uburobe tukazoza kubatwika? Ako kabare kacu k'abarundi kitirirwa abarundi, mugabo n'abanyarwanda baba bahari kandi twarabaye inshuti n'abagenzi turasangira. Hama ivyo vy'uburobe murabona ko bigoye, uburobe ngaha mu Rwanda murazi ko atabwo bakora, uburobe buva i Burundi. Ibintu rero bivuye i Burundi kenshi twebwe ntavyo turonka, kuko murabizi ko bitinjira imbibe zugawe, ibintu vyerekeye vyo kurya bitaza ngaha. Rimwe rimwe hariho nk'umuntu aje mu Rwanda kuramukanya, hari igihe arabukuna akanyegeza akakajabukana, muri ico gihe ako karabe tukarose ntitukarya nko kugacuruza, turicara tugasangira, tavyo kugacuruza tukiyusa i Burundi iwacu. Umunyagihugu yahora abura hari toborera canke nyina gatinya no kuritobora kubera gutinya, umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Nubu ikiganiro nituriho tuganira n'abarundi bahunze bashoboye kwingunganya bakagira ico bakora gishobora kubabeshaho. Tukaba turiko tuyaga n'umurundi yatanguye umwuga wo kudandaza mu kabare. Mu myaka irenga 3 atanguye uwo mwuga, aramaze kubikuramwo akarusho katari gato kuko biramufasha kwibeshaho atawasega. Mbere mumaze igihe kingana gute ico gihe umaze uri kurakora, hari ico umaze kubona umaze kunguka? Haheze imyaka 3 irenga gatoyi. Mu ntango tugitangura twarakoze neza, ndabona ko ibintu biko biraza, mugabo mu nyuma ko hahera iminsi niko hari ibintu byaza biragorana buke, mugabo ndagumizako. Rero ndavye ukuntu byagiye biratera imbere buke, naraharuye ndavuga nti kwicara muhira atashinde ko ndakora naco byomara, kuko njyamye ndi mu nzu 1000 canke 500 mbona, njyamye mu nzu ntayo nobona. Rero biransahiriza cyane kuko nyene nk'amafaranga ya moto ntabwo ndayasaba, ari nk'akantu nkeneye kugura gatoyi ndakagura, kiretse ari nk'ikintu gisaba amafaranga menshi n'icishongora. Mbega ahantu muba murapanze canke mufise inzu yanyu? Jewe nko mu ntango umuntu yadufasha shika baradupangira, hama mu nyuma aradusora nk'umuvyeyi turaja kwibako, mugamu kudusora ntibadusoye nabi, badusoye neza. Yaradufashije amafaranga dushobora kwibeshaho muri ico gihe kugira twiga ubuzima. Rero muri ico gihe narabandanije ndiyungunganya gushika n'izisa, rimwe gusa ndamugora kuko ni nk'umuvyeyi wanje, aramfasha rimwe mugabo mu buzima bwa misi yose ndimenya kenshi ndamuhitura ko ari nk'ikintu gikomeye cyane. Kenshi mu kabare umuntu ahakura inshuti nyinshi, nk'uko uyu murundi twaganiriye abivuga. Kugurana abamwitura kubera ubucuti bafitanye bikabagora kumuriha ni kimwe mu ntambamyi amaze guhura nazo. Intambamyi cyane zikunda gushikira abantu mu twebwe tuba turi mu kabare. Umuntu mu kabare ahakura inshuti nyinshi, abagenzi benshi. Muri ico gihe rero hari igihe akanyota kaba kamufashe, akaza akakwitura akakubwira ati wampaye utu ndafise abagenzi, ndafise abashitsi, amafaranga nzoyaronderera ejo canke hirya y'ejo. Muri ico gihe amaze kuba umugenzi wawe uramuha, hama hari igihe bimugora ntashobora kwishura, kandi muri ico gihe ntubikorera umuntu umwe, ubikorera abantu benshi. Hari igihe wisanga watanze nk'amadeni menshi kugira ngo amafaranga yakwishure, bikaba intambamyi. Muri ico gihe yakubera intambamyi kuko ntubugishoboye kurangura, bikakugora kugira ngo ushobore kugira ico wifuza. Ikintu nyamukuru kiba gikenewe nk'umutahe. Umutahe
ntukoresha ikintu icyo ari cyo cyose ari ibintu biba bikenewe gukorwa nko mu kabare hari nk'igihe uvuga uti jewe ndabye abakiriya banje hari igihe bansaba iki n'iki nkakibura kubera ntafise ububasha bwo kugira ndabizanire rimwe icyarimwe bikangora kandi kenshi nk'uko mubibona ngaha anye mu Rwanda murabona n'abantu b'isuku n'abantu bakunda ibintu byiza hari nk'ibintu biba bikenewe nko mu kabare nk'inzu ukoreramo isa neza irimo amateleviziyo kugira ngo abantu baze bararaba imipira bagashyiramo abonema eka ibintu nyine byinshi bikurura abakiriya mbere n'abandi bantu benshi batagira akazi ukaba umaze kwagura ukabaha akazi. Uyu murundi ati uwutarimye ntamira atera kamo abandi barundi bahunze gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bashobore kwiteza imbere batazeyinze. ari nkamwe mubaze kubona uyu mugambi mwakoze aho bagejeje gushika uyu munsi abandi barundi bahunze mu bahanuriki ikintu nahanura abarundi bene wacu keshi iyo umuntu atanguye umushinga wo gukora ikintu icyo ari cyo cyose keshi umuntu ahatangura guharura amafaranga ari bwunguke ugasanga bimuciye intege ukabona amenga ntacyo vamo ya ikintu kimwe bahanura burya iyo wihaye umushinga wo gukora ikintu naho wunguka amafaranga 10 cyangwa 20 bikora uko nyene gusa uharure ibintu uri bukoreshe inyungu uri bwunguke ko namba ujya nk'igihumbi ku munsi ukabona wunguka 200 igihumbi rakijyana 200 usigaranye ukaraba ahantu uyashira mu nyuma akazogufasha ibindi bintu bitandukanye muri ico gihe rero ntagire bici intege ikintu cyo cyose umuntu agerageze ntagire umuntu ananirwa ataragerageza ahubwo ugerageze unanirwe wagerageje mugabo n'umuntu afise icyo gufasha azobona yuko nawe hariho wigejeje hama agutera inkunga. Murajeje kumva umusore akiri muto yagerageje kwiyungunganya agakora umwuga wo kudandaza ibijanye n'akabari aho uwo mwuga wiwe umugejeje imigambi afise n'impanuro aha abandi barundi bahunze. Uyu murundi yarashoboye kwibeshaho naho bitoroshe mu gihugu yahungiyemwo. Mwumvise akamaro uwo mwuga umumariye mu myaka 3 irenga amaze gukora. Akaba ari no ngaha dusozereye ikigabane turiho cyo kuri wa 2025 Ruhuhuma umwaka wa 2020. Dushimiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Umutumire wacu twariko turayaga turamukengurukiye. Marie Ange Irakoze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye mugira iteka nitekane mubanye no mu byanyu naho ubutaha. Cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Murakoze mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru barakoze bagenzanje bagize ishoka byose ga ano makosho gutorokanywa mwebwe ivyuma yari MSTV niyunge ko ndamukengurukiye we yagize ishoka byose ga majwi ashokashika neza wafashe amasaramu nawe ndamukengurukiye nuwundi ni engineer Jide Mwemero kuri micro yari Hervé NIYUHIRE nkaba ndabasezeye. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.